Ibihe vyiza cyane kuri wowe wakanze subscribe ku mbuga zose dukoresha, ndaguha ikaze ndakuramutsa nizera kuri kuragenda ugira ibihe vyiza aho uherereye. Twongeye kugirirwa ibakwe ridasanzwe n'uhoraho, twongeye kuramuka tumeze neza, ariko urabona yuko ari n'intambwe idasanzwe kuri sinema ndundi. Abana b'igihugu bariko baragenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo uruganda rw'imyidagaduro muri rusangi ndetse n'imico n'akaranga rukomeze kugenda rutera intambwe rugera kure hashoboka. Agatsirikwa ntigahere, ijambo rikomeye cyane, umugani canke umwibutsa w'ikirundi ukomeye cyane niryo zina gireresi uyu munsi igiye kuba imurikwa ku mugaragaro. Abona ko ari BMT Buja ifarije na 257 Films, abona ko bagiye kuba duhereza ibidasanzwe. Ni ireresi ubona yuko imaze kuba ihuza abarurangira batandukanye muri sinema y'u Burundi. Uitwa Chris Izo muramuzi, Kado Kavere muramuzi, Chance muramuzi kuva muri Burundi Film Academy hariya kwa Nsoro canke Liber, muraze yuko ariko aragenda akora ibidasanzwe nawe ahagaze neza. Harimwe abandi bakinyi benshi bagiye batandukanye nka ba Faber Burundi n'abandi benshi cyane. Urumva yuko mugiye kuba mwibonera umwana kiri muto afise ingabirane idasanzwe mu gukina amareresi, nawe muramuzi muri vyamaho, ariko no ngaha mugiye kuba mumubona mbega bizomeze gute. Ni ireresi ubona ko igiye kuba ihindura ibidasanzwe nkuko mubibona ne turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura kuri Nyabagere Conference Hall. Ubona ko ari umunsi mwiza cyane, igenekerezo ryiza cyane rya gatanu ukwezi kw'icumi umwaka 2025 nyene. Bona ko umwaka uriko uragenda ugana ku musozo, ariko ibikorwa byo biriko biragenda biba byinshi cyane, tukabishimira uhoraho. Ndagira ngo uze kuba ubana natwe kuva ku ntango shika kwiherezo igibigiye kuba bibera hano, kugira ngo uze kuba umenya byinshi cyane, amajambo havuga uze kuba uyumviriza buri kimwe kize gukoreka ngaha uze kuba ucyumva. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV, ugende gusangiza inshuti n'abagenzi, maze ibikorwa by'abana b'igihugu bigende bishika kure cyane, kugira ngo ibyo bakora bikomeze nabo kubateza imbere, byubaka izina ryabo ndetse n'izina ry'igihugu muri rusange, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Bana natwe muri bino birori uze kuba uryoherwa, wibuka gusanga ndakwisabiye kugira ngo kandi uze kuba siga comment yawe cyangwa icyumviro cyawe, kugira ngo uze kuba bigenda neza cyane muri rusange. Mana yacu uri mw'ijuru, turagushimiye urukundo, turagushimiye ubuntu ku bantu bawe waremye. Ibyo byatumye dushikana amasaha twese dukomeye, dushobora no gushika ngaha amahoro umuntu wese yabigabiye. Nawe turagushimiye kandi ko umaze kurema umuntu utamuretse ariko wamuhaye bikwiye mu buryo bwiboneka, mu buryo bw'intego, hanyuma utanga ubwenge ku bantu bawaremye mwami, turakigukengurukiye. Muri iyo ntumbero turi hano kugira ngo abantu bawaremye batwereke ubwiza bwawe, batwereke ibyo washize muri bo, batwereke ubwenge watanze uwo umaze kurema, maze ukabaha ibyiza bizotuma bigisha aho babaye, bakigisha mu gihugu mbere bakigisha no ku isi yose. Turagushimira ko igikorwa kije gukorwa muri aka karere uyu munsi kandi muri iyi saha. Iki gikorwa giheza kiri kugira ngo kizogire ikimazi abazogikurikirana bose, uhereye kuri twebwe twaje gukurikirana izi mpano washyize mu bana bawe, bibe ibyubaka imitima kandi bitwigisha no mu buryo bwo kubaho ubwenge bw'abantu, bishoboza umuntu wese wasohoye iki gikorwa kugira ngo abikore neza ku buryo bikoresha ishobora kandi byigisha bikurikirana bose. Turasabye rero mwami mu gusenga kwacu utanga umutekano n'akayaga keza n'amahoro n'umunezero hariya kose tuja kumara hano. Tubigusavye tukwizeye izina ryawe mwami n'umukiza wacu.
murakoze cyane kandi rero nkagukoresha umwanya akiruno kadusabe umwanditsi w'inaresi agatsirikwa Salon. Izere ko muzi neza. Imbere yo kubika mu mukuru bikambaze shimira Imana. Imbere yo kumana mvuga nagomba nsabe umuvyeyi wanje yaje ngaho kunshigikira kandi ari mu bantu ba mbere bashigikira impano yanje hamwe nabo tuvukana nagomba ndabasabe bahaguruke aho bari ndabasavye mu bakomera amashyi
murakoze cyane gose ni mwicare hama akaziriko ni kahere ni filme ari jeje nyina yanditse ariko kugira ngira icyumviro cyo kuyandika aho uyo munsi nako ndiyumvira urugo rwanje rwo muri kazoza ndaba urugo nifuza maze kumenya urugo nifuza niyumvira n'ibitsitaza bishobora kuba mu rugo rwanje maze kumenya ivyo byose niho naronse ide yo kwandika agatsirikwa ntigahere ayo filme kuvyandika ntivyari vyoroshe kuko novuga yariyo filme ya mbere nanditse ndi jenyene kuko nayimaze kwandika ya mbere mugana yanditse ndi kumwe nabo dusanzwe dukorana rero byarangoye cyane natanguye kuyandika inyuma y'imvura mwihoro nayanditse amezi 2 maze kuyandika niho naciye negera abasanzwe bandera bankuriza impano aribo BMT ndabereka igikorwa cyanje bamaze kuyisoma naho nivyoroshe baranshambuje iyo filme yose cyandasubira inyuma ndasubira kandi ndayandika maze kuyandika ndongera ndabarondera ubugira kabiri cyane na staff ya BMT yose bayiravye icyanteye intege cyane gose bahise bayikunda barambwira Chris ivyo twakweretse kukosora wabikosoye rero igikurikira reka tugende etape par etape kugira tukosore igikorwa kimere neza burya filme ni ikintu gikomeye filme ntabwo ari ikintu kimwe uri umuntu umuvuze ati wandike filme uyidirectinge uyikine ufata ama image sinzi ko bishobora kuko message tuba dushaka gutanga aba ari message ishobora gukiza cyangwa kwica rero ugiye witanze nabi ushobora gutakaza abantu benshi impamvu rero iyi filme nayanditse nifuje inyigisho zanje ko zoshika kure kuko nararavye mbona impano yanje ishikana kuri ubutumwa niho navuze ati reka ndayandike ni filme ishingiye kuvyerekeye urugo hamwe n'uburezi bw'abavyeyi uko nibaza muraza kubibona ni filme yateguwe neza hama rero nagomba mbanze shimire cyane gose BMT kuvyukuri iki gikorwa nticyabaye cyiza kubera ingufu zanje jeje nyene ni BMT na jewe n'abakinyi twashize ingufu hamwe hama dusora igikorwa cyiza tutibagiwe na 257 production yoboye na X-ray muraza kubona ama image muraza kumva n'ijwi ririmo n'ibintu vraiment byiza cyane gose ubwo rero nagira mfate nakanya shimire umuntu ari we wese yamfashije kuko nafashijwe n'abantu benshi kugira ngere ngahandi cyane nkitangura kariyeri yanje ya filme uwamfashije yari King Sabasi niwe yanyizeye ashira imbere ya kamera kuvyukuri ndamushimira kuko hangeze hari byinshi yafashije yarampaye impanuro amba hafi cyane gose ndabasavye tumukomera amashi n'abatari ngaha nagira nongere nshimire uwundi muntu wa kabiri yambaye hafi yampaye ubuzi bwinshi amaze kundirecting inshuro nyinshi ariwe Justin Nabiri nawe ndasavye mukomera amashi kuvyukuri byongora ko no bashimira bose ariko bavyumve neza urukundo banyeretse abasineaste bagenzi banje ivyo bamfashije bavyumve ko ndavyibuka kandi ndabizi neza aho tuja ni heza kurushaho tuvuye nagomba rero ndanginze shimira buri muntu wese ari ngaha nukuri mwakoze kuza kudushigikira nivyiteka kandi nagomba ndabibutsa ivyo dukora byose tubikorera mwebwe ata mwebwe nta twebwe murakoze murakoze cyane kandi rero nkadukoresha umwanya akiruno kabisabe umwanditsi w'inaresi agatsirikwa kugenda neza ko muza kugira abandi tugiye imbere
hanyuma rero uko bimeze muri filime uyu munsi ndabona cyane rwose imbere yuko mbandanya mvuga nagomba nsabe umuvyeyi wanje yaje ngaha kunshigikira kandi ari mu bantu ba mbere bashigikira impano yanje hamwe nabo tuvukana nagomba ndabasabe bahaguruke aho bari ndabasavye mu bakomera amashyi cyane murakoze cyane rwose ni mwicare hama akaziriko nikahere ni filime ari jeje nyina yanditse ariko kugira ngiri icyumviro cyo kuyandika aho uyo munsi nako ndiyumvira ku rugo rwanje rwo muri kazoza ndaba urugo nifuza maze kumenya urugo nifuza niyumvira n'ibitsitaza bishobora kuba mu rugo rwanje maze kumenya ivyo byose niho naronse ide yo kwandika agatsirikwa ntigahere ayo filime kuvyandika ntivyari byoroshe kuko novuga yariyo filime ya mbere nanditse ndi jenyene kuko nayimaze kwandika ya mbere mugana yanditse ndi kumwe nabo dusanzwe dukorana rero byarangoye cyane natanguye kuyandika inyuma y'imva ya mwihoro nayanditse amezi 2 maze kuyandika niho naciye negera abasanzwe bandera bankuriza impano aribo BMT ndabereka igikorwa canje bamaze kuyisoma naho ntivyoroshe baransambuje iyo filime yose cyandasubira inyuma ndasubira kandi ndayandika maze kuyandika ndongera ndabarondera ubugira kabiri cyane na staff ya BMT yose bayiravye icyanteye intege cyane gose bahise bayikunda barambwira Chris ivyo twakweretse kukosora wabikosoye rero igikurikira reka tugende etape par etape kugira tukosore igikorwa kimere neza burya filime ni ikintu gikomeye filime ntabwo ari ikintu kimwe uri umuntu umuvuze ati wandike filime uyidirectinge uyikine ufata ama image sinzi uko bishobora kuko message tuba dushaka gutanga aba ari message ishobora gukiza cyangwa kwica rero ugiye witanze nabi ushobora gutakaza abantu benshi impamvu rero iyi filime nayanditse nipfuje inyigisho zanje ko zoshika kure kuko nararavye mbona impano yanje ishikana kuri ubutumwa niho navuze ati reka ndayandike ni filime ishingiye kuvyerekeye urugo hamwe n'uburezi bw'abavyeyi uko nibaza muraza kubibona ni filime yateguwe neza hama rero nagomba mbanze shimire cyane gose BMT kuvyukuri iki gikorwa ni cyabaye cyiza kubera ingufu zanje jeje nyene ni BMT na jewe n'abakinyi twashize ingufu hamwe hama dusora igikorwa cyiza tutibagiwe na 257 production yoboye na X-ray muraza kubona ama image muraza kumva n'ijwi ririmo n'ibintu vraiment byiza cyane gose ubwo rero nagira mfate nakanya shimire umuntu ari we wese yamfashije kuko nafashijwe n'abantu benshi kugira ngere ngahandi cyane cyane nkitangura kariyeri yanje ya filme uwamfashije yari King Sabasi niwe yanyizeye ashira imbere ya kamera kuvyukuri ndamushimira kuko ahangeze hari byinshi yafashije yarampaye impanuro amba hafi cyane gose ndabasavye tumukomera amashi n'abatari ngaha nagira nongere nshimire uwundi muntu wa kabiri yambaye hafi yampaye ubuzi bwinshi amaze kundirecting inshuro nyinshi ariwe Justin Nabiri nawe ndasavye mukomera amashi kuvyukuri byongora ko no bashimira bose ariko bavyumve neza urukundo banyeretse abasineyaste bagenzi banje ivyo bamfashije bavyumve ko ndavyibuka kandi ndabizi neza aho tuja ni heza kurushaho tuvuye nagomba rero ndanginze shimira buri muntu wese ari ngaha
nukuri mwakoze kuza kudushigikira nivyiteka kandi nagoma ndabibutsa ivyo dukora byose tubikorera mwebwe ata mwebwe nta twebwe murakoze